ivyo navuze wavyumvise. Nari mvuze ngo nshaka dukore ikiganiro kuri bino bintu by'uyu muntu wawe, hanyuma ibyo tuganira byose ndabifata amajwi. Eh, bijya bambwiye byose urabisubiramwo. Mm. Bimeze gute rero? Mm. Inde navuze ko bijya bintu byose bambwiye bisubiramo guhera A0. Ubu ndiko mfata amajwi none uvuze ngo ushaka ngo ko yoronka icyo afungura, uwo muntu adukurikiye aca amenya ari inde. Ubu turi mu kiganiro, ibintu tuganira byose ndabifata amajwi. Ndabwiye ko usubiramwo kujya twaganiriye guhera A0, guhera ku busa. Ni ukuvuga ngo ubu uriko turavugana nkaho ata na kimwe nzi. Mbwira rero umuntu uriko urabwira nta na kimwe azi, wandondeye ngo dukorane ikiganiro ku bijanye n'iki? Ibijanye n'ubuzima. Mm. Hehe. Mm. Mm. Burya rero ubu mu ibintu byose uriko uranganiriza ni ibintu bitaba bisobanutse neza. Birasaba ko uza udomako neza icyo kibazo abantu bakacumva, kuko aha iki kiganiro turiko turakora ni ikintu ushira public abantu bakavyumva. Rero umudamu wawe hano araboneka ko afise ubuzima bubi, aragaragara ku mafoto. Mugabo nshaka ko tumenya impamvu nyamukuru. Uriko uranyumva? Ifoto ziwe za kera umuntu ariko aramuraba yari umudame avyibushe, kandi ngarabona ko yari akiri muto. Wanambwiye ko mu wanambwiye ko wanambwiye ko yagiye mbere avyibushe gusumba uko yari ameze kera. Izi foto ndazifashisha mu kuganiriza umuryango wiwe, inabuja wiwe ce sebuja, nimba mufise nimero zabo murazifise? Mm. Sawa. Shaka ko tuvugana rero ibintu nyamukuru. Umudamu wawe yitwa nde? Yasafiriye ryari? Yasafirijwe n'ikigo ikihe? Itariki imwe y'ukwicumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Hanyuma kuva uwo munsi asafira imwe y'ukwicumi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, ni ukuvuga agira kwiza imyaka ibiri. Bibiri mirongo ibiri na gatatu. Okay. Yasafirijwe n'ikigo ikihe? Ico ntaco nzi jewe, kimbwire wewe.
uko handitseho kugira ngo ndakimenye neza kuko ubu ntahari ngo nsoma ukuntu handitse noca manza kubaza nk'urya muntu yaguhaye nimero nta n'ifoto yacyo ufise. muri telefone kabisa ntayo kuko telefone yari ifise ubwa mbere yaragize ikibazo akana kandi gatonya nasubiye kugura mu nyuma. Ntaco, aho birumvikanye. None sa kuva asafira ararungika umushahara. asha ico kweri cy'umushahara kabisa nta ntambara yacu gusa Mm. yego kabisa ayo mafaranga nta kibazo gusa ubuzima bwiwe nibwo butameze neza taronka nico ashobora gufungura. None mumaze kuvugana wewe na madame wawe yakubwiye ko intambamyi ari iyihe ituma adashobora gufungura? Icyambere icyo atuma adashobora gufungura umva bivana n'ukuntu ngira umva ntabihabwa kamere urumva ntabihabwa. None atabihabwa wewe akora iki kugira ngo abironke? Erega kutabihabwa ni kimwe no kuvyisabira n'ikindi. Ico rero nico kibazo ntazi naho kugira ngo ashobore kuba yobisaba ko baba bamwishyura kuko nta telefone nabwiye ko kuvugana naho kuvugana ni paragisi kandi tukavugana telefone bamufatiye ukuboko aho nukumvise kenshi amajwi yiwe ntaco numva amajwi y'uwo mugore we w'umukoresha uwo mudamu amukoresha ibyo we ariko arambwira sindabyumva naho nubamuha kuronka audio kugira kenshi ntiwumva ikintu aba yagombye kuvuga nanje nkamusubira ngo ati ibintu uri kurambwira ntacyo na kimwe numvise muri audio aca numva rimwe ambwira ati reka impamvu nta utabyumva mba ndi kuri ya telefone kandi baba bamfatiye niko rero bimeze. Umuntu amaze umwaka agera kwiza imyaka ibiri ari ku kazi biragoye kumuvugira mu gihe we nyene ativugiye. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, aha nta kire nta ndemesho ndaguhaye, kuko umuntu yamaze umwaka ugahera akinjira mu wa kabiri agira aheze imyaka ibiri. Oya Mm. bamushyire kuri telefone banke ko basubira kuba baravugana yaratabaje kabisa kenshi aratabaza ko atameze neza gushikaho bo bamujyana kuri office barongera kandi bamusubizayo bo yari yasabye ko bohamuhindurira kera gishika mu mezi ya mbere ari mu mezi abiri canke atatu. None yemereye iki gusubirayo muri urwo rugo kandi ubona uko hamereye nabi? Arumva aribo bamusubijeyo bajya nyene baje ntakorera. Oya ntibibaho. None nta mwanya yarose ubwa mbere wo kuvugana n'abantu ngo bamubwire ati iyo ugize imana ugasohoka ntusubirayo, canke ati iyo bakwimye indya urahagarika akazi canke ukaziha ku nguvu mugashwana. Ivyo abarundi kazi bagira ubwoba n'isoni, nico kintu gituma kenshi bicwa n'inzara. Okay nuko rero nawe nico kibazo yagize cyo Ivyo rero nimba bifise nta n'uwo kurirwa muvugira kuko ntavyo bazomuha, niyo wovuga ni kwa kundi. None mvuze za soni n'ubwoba ufise ugira ngo mba ndabikumaze? Erega bisaba yuko uwo muntu yumva impanuro twe twamuhaye, ati shira isoni n'ubwoba uvyisabire. Adashoboye kuvyisabira jewe niyo novuga ntibabimuha, kandi batabimuhaye sinca ngenda kubafata ngo bimuhe ku nguvu kandi wewe yinumiye. Erega ivyo niko uza muravyumva na mwebwe, wifitiye umugore ameze gutyo ntiyumva impanuro z'uko abwirizwa gutimba akavyisabira, niyo twovuga ntituje tubimutamika. Iki ni kucyumva neza, ntimukaze murabeshe murigora. Twebwe ntitwobesha ngo twobishobora mu gihe ujya muntu we badashobora kuvyisabira. uri nta guciriyemo ko ikibazo cyabaye nuko atafise telefone yaba akoresha telefone wiwe ibyo bibazo byose biba byarahetse kuko aba yaragerageje gutabone atabariza kuri telefone kandi kuko telefone batayimuha aho ikibazo cyabaye ntiwahabona. Ikibazo aho cyabaye ndahumva nahumvise, mugabo nanje naciye ndakubwira, urabona ko imyaka ibiri igira ihere ata telefone afise, alright sibyo? Naho ubwa mbere ntayo yari afise. ubwambere bari bayimuhaye bashaka kubera ariko amaze ariko aravuga ukuntu ndetse
bayimuhaye ryari bayimwatse ryari? twaherutse kuvugana kuri iyo telefone bari bamuhaye hari mu kwa kabiri, hari mu kwa kabiri Mm. gitangura umwaka wa 2024 kugira ngo cyo byumva kuko arumva amezi yari amaze hari ico hari mu kwa kabiri niho telefone bari bamuhaye wiwe inimero yiwe dushobora kuba tuganira ariko mu gihe byagenze kubera abona ko Iyo nimero yanabuja yara iyo nimero yinabuja kutayimpaye ngaha ngo ndamwandikire none shanse buja cinde muhamagare ntimbona, sawa reka nci ndayikurungikira ariko nari nabikubwiye ngo yimpe naho kuva kare. iyo umuntu yari yambwiye ko yari yayikurungikiye Umuntu ntawe nzi inshuti. ujya kurungikiye ajya amafoto uvuze ko bari baguhaye bwaza yayikurungikiye Yitwa bakoresha yitwa nde? bajya abantu akorera Uwo muntu yabimpaye yitwa nde uvuga? yitwa Jean Bosco Mazuru. Ntawe nzi we, zimpe ngaha inbox wowe nyene kubera umenya ko mfise message igihumbi na mu muntu igihumbi bumva nabo bamenye bose. sawa rero nimba ikiganiro tugomba gukatira ariko nshinda zaba muri telefone ndazikundikiye Turaheza ariko reka gusa nk'aho wagize nabi kuko iyo uba wazirungitse nasha ndabikoramo mu kiganiro ukagenda urosemo inyishu mugabo urumva nkaha niba wakoze nabi. telefone ko tuma twavugana nkaziraba nkazisomera Mm. nkazandika ahantu Bitwara umwanya, reka dukorotire uco uzimpa ndamuvugisha inyuma y'ikiganiro mubwo keshi iyi ni risike kuri wewe ko nshobora gushana nta kirundi muntu ugasanga nciye nsamara. None mwebwe nta kigo na kimwe, nta kigo cyamurungitse mwituye basi mukibwiriza ingorane zose, kiya kigo cyamurungitse ntimwakituye mubwire ati umuntu mwarungitse muri Arabiya bimeze uku n'uku n'uku. ni bimwe ati naragiye Mm. icyambere nasigezwa guca kujya muntu nyene yari yamurunze byose ariwe byaciyeko Umuntu wuhe ari hehe? rero bimaze kugenda uko ari ino nyene ari ino arambwira ko bavuganye ngo n'uwitariseni nawe nyene ngo ari ino ari mw'ico gihe nyene cyangwa mw'ico gihe nabwiye ati baramujanye baca bongera baramutwara baramusubirana inyuma Mm. ariko kuva mw'ico gihe niho naca ndakubwira ko baciye bamwaka iyo telefone yariko arakoresha kubera iki haboneka ko amabanga ibyo bariko baramukorera amabanga yabo ariko araja ahagaragara niyo mpamvu ubona telefone atashobora gukoresha telefone n'ubu kujya kuri iyo telefone ajya kuri iyo telefone gusa ambaza ati amafaranga wayabonye pwe biba birangiye nta bindi biganiro urumva dukorana nawe kugira ngo tuyage ambwire byinshi nahone nutwo tunubwira tumbwire ni rimwe rimwe nyahanya kujya bamuhaye telefone acagira akakambwira ikibazo abafise rimwe rero nkumva dukenye ibindi sindavyumva kubera ko telefone iba ari kure ijambo kenshi nkunda kumva cyane ajya kunambwira ati amahera wayabonye imba wayabonye kinishika we bikaba birarangiye ntagire ibindi bintu tuvuga niko ibintu biri nayo hari bariya nabone nabice kuva mu ntanga gifite telefone yiwe yaragerageje kubabwira n'uwo twitana zenya nuko ndamwibagiye izina bose arabatabaza biranga urumva rero ko ikibazo cyabaye yabatabaje avuga gute bobo mbe abatabaje. Wewe yakoze iki erega bino sinzi ko wanyumvise point naguhaye. ntabwo ushobora icyambere inzara iri mu kunyishyira aho hantu rero icyo gihe bari badirukanse umuko yari afite telefone ko aratabaza kuri iyo telefone muga telefone mu gihe imaze kuvaho urumva nta basubiye kumutora numva bari guca basubira gutabaza kuko ata telefone yari afise bigoye. urumva ko bigoye ico nico kibazo caba iyo isi yabaye kino gihe bwa ca telefone afise n'ahandi biba byaravuye mu nzira yaranahapfuye cyangwa biba byarahe mugabo impanuro yarose mu gihe yarafise telefone nka zikeya abagenzi bakamubwira ati witwara uku, izo nibaza ko yoca zikoresha kugira ngo ahave kuko iyo vyanse gose uratoroka. None nk'ubu urabona aramaze igihe kirekire cyane gose no kurataratoroka byumvikana ko bigoye. Yego nukuri imyaka ireka cyabayeho ntabwo
ntabwo yigeze aronka mm. aronka ubwo bufasha we wiyumvira bwo kuvuga ari kutubaho ko nta bintu ari guca adafite telefone basoma ashobora ati cahagiye ngo Oya, reka n'abajya bose nuko baba bafise abagenzi babacoropesha telefone. oya, iyo byanse byose urasohoka ukaja mw'ibarabara atana telefone ufise atana umuntu uzi, umuntu akubonye wese acahamagara igipolisi kigaca kiza kikaca kigutora, niko bimeze. Ivyo nibaza ko ntabuzi uwabimubwiye, uko uranyumva. Ivyo ntabuzi uwabimubwiye, ivyo no kuri ma ofisi abarungika arabibabwira, hanyuma igipolisi gutwara uvuga ati jewe sindya, kandi baca babona ukuntu umeze, hanyuma kuvuga ati je sinsubirayo, ngomba banjane kuri ofisi, baca bajana kuri ofisi, hanyuma nabo baca bahomba umukozi, mugabo nawe ugatuma uca utaha, mugabo bagahomba umukozi. Urabona nk'uwo mugore wawe ahantu ageze sinzi ko azongera kuba umuntu n'ukuri, gusa nyine ubuzima ni hatari, ubuzima buragaruka, ubuzima bwo nyine ubuzima bwo burahinduka, ariko mugabo murabona ko nawe arateye ikigongo. nabwo nyine ndabisaba kera nkamubwira ati none wowe ko ntimuvugana nabo kugira ngo babaze ukuntu ameze ngo banshira kuri telefone. Icyo ni ikibazo Oya, ibi bintu umviriza mugenzi, ibi bintu umukozi wewe, ibi bintu nubwo wuvuga n'uwamurungitse akavuga, ibintu vyo kutarya no konda kenshi ibintu vyo kutarya, yalo sinzi kuri kuranyumva, yalo rezo ziranse sinumugari, ibintu vyo kutarya umukozi ashobora kuba nyene kubihandaringa wenyene akageza kurwana urugamba, iyo bidashobotse agatoroka, ni ukuvuga uhagarika akazi ukavyiha ku nguvu, bisaba kurinda, utarinze ntibikunda. Ndiko ndamuhamagara kugira tubandanye kandi twumve ko ndungikira ifoto, ndiko ndaba ifoto, ndungikira za nimero za inabuja wiwe. Biramubaje bateye n'igihe n'agahinda kubona ufise umuntu akaba asigaye ameze gutya n'ukuri. So rero ahantu biragoye mw'abantu, umuntu mugire ngo naje hari ikintu mvuga ndabikorako kirenze, burya hari ikintu nkitangira kuvugana n'umuntu mba numva ati aha ndaza kugira icyo nkoze, burya nk'uwo muntu amaze imyaka ibiri iburamwo amezi kw'icumi, azoba akwije imyaka ibiri, ubu turinjiye mu kwa gatanu, turi mu kwa gatandatu, ukwindwi umunani kw'icenda kw'icumi asigaje amezi ane, azoba ahejeje kontra. Niba akiri muzima azotaha azomwondagura, ariko je ndimo ndatanga ubutumwa, ndatelefona uwo muntu abuja wiwe, turabe yuko hari ikintu Imana yokora. Hari uwundi muntu yayimpaye iyi nkuru ayimpa uko nyene, mugabo nta kintu je mbona bigeze bambwira, baramutabariza mugabo ku vyo kurya turagerageza kuvuga, mugabo iyo utihagazeko umuntu aba yahana imyaka ibiri arya nabi akavyemera, biragorana ko umuntu ashobora kumuvugira ku munota wa nyuma kugira ngo bashobore mugaburira, kuko bano bantu swati nta vyo kurya bafise canke bamufashe nabi kubera babonye ari ikijuju adashobora kwihagararira. Je mfise abantu benshi bagiye babaha mu ngo bakabana abantu babi, mugo bakagerageza uburyo baca abana n'aba bantu cini ju vyanse bikunze, mukabana nabi, urumva usanze ari babi nawe mubana nabi, njana kuri ofisi. Kandi umviriza bano munkurikira ngaha, aba barabu imvugo ukoresha niyo ituma bakujana kuri ofisi, urahagarara ku maguru abiri ukagenda hariya tumva njana kuri ofisi canke mutanjanye kuri ofisi akazi kanyu ndagahagaritse, bakabona ukoze ibintu bataguharura, mugabo wewe uriko uragira gutya uroroha, njana kuri ofisi
ego njana kuri ofisi basi, njana kuri ofisi basi nimba mutanshaka baragushaka. Wewe hagarara hariya bwiye tumva njana timba erega ntucupfa. Hariho umuntu wigeze kwigisha bino bintu arambwira ati jewe naragiye ndihagarara ko mvuga ibyo wambwiye, ndabivuga njugumira mu mutima mugabo ndihagarara ko mvuga ati ndapfuye karabaye, ati mugabo narabivuze mbona birabaye, ati narihagaze ko ati mbona taho nahora njugumira nibo bajugumiye, tije nahagaze nkari arabe tumviriza ntora ubuhiri, ati mwese ngaha mwese ndabakubita mwese, ndabakubita ndabavunagura. Ti bose nagiye mbona biruka bose baja kurundana hamwe, iyo mpagaze mw'icere nta n'abaje kunyegera, tibasubiye kumpendahenda hanyuma. Rero bantu bankurikira, hariho ubwoba umuco, twe twifise umuco wo kubaha. Naje uwo muco mumbona gutya uku nyene umumbona naje ndawufise umuco wo kubaha, mugo nta bwoba mfise, kumbura bivana n'ubuzima umuntu aba yaciyemwo, nta bwoba mfise ndarinda cane mu by'ukuri ndabizi rwose, ndi mu bantu ba mbere barinda. Mugabo nanje bidasigura ko ntigeze kuko noba ntarigeze kugira ubwoba, narigeze kuba ngira ubwoba kumbure kera. Mugabo uko uganira n'abantu niko bakubwira ati linda, ugiye mu bintu binini linda, uciye mu gice iki n'iki linda. Rero ibi siniko ndabivuga kubera uyu wowe nibisanzwe, wowe waramaze na contrat kandi turaza kugerageza turabe ko ari kivamwo, tumusabire telefone. Ariko mugabo nimba nawe niyayironka adoca ambwira ngo ndikira amabura ngo musaba imbabazi ngo ntavyo nagutumye. Mw'iyi minsi nizo ngorane ndiko ndahura nazo, umugabo araza akambwira ngo nkeneye umugore ngo maze igihe ntamuvugisha, namusabira telefone yayironka umukobwa agacaza ati none wewe ninde yagutumye ko je atangorane mfise. Bikaba bensubiyeko mwaravyumvise ngaha amaze kubiba hamwe iyi minsi incuro zibiri bimbayeko kabiri, ugasanga umuntu ariko aratabariza umuntu wiwe, wa muntu yaboneka agaca mpinduka. Mugabo ubona ko bimeze urabona ko ameze nabi. So reka ntareke aranyitaba, nariko ndagerageza kongera kumuhamagara kandi yonyitaba. Nariko nsa nk'ukurotera ikiganiro ko nakubuze mvuga nti ariko mugabo nawe none na za nimero ntutazimpaye ga mugenzi, na za nimero ntiwazimpaye. Nawe mugabo ibi sivyo, none iyo nyifato wumva ari nziza. Canke muzi ko ari mwe nyene baba mukeneye ubufasha? Ubwo ntimuzi ko ari mwe nyene baba mukeneye ubufasha? None kubera iki umwanya mufisha ubusa? Aha urazi ko ushobora kumbura bigeze hanyine ukazongera kumbona haheze indwi. Ivyo vya sori mu kanya gusigara bivuga utakimbona rega ku murongo, nico kibazo kihari. Ubundi bwo je nta kibazo na kimwe, nta nikosa nkoreye. Mugabo urumva uko ukoresha umwanya nabi niko ushobora gusanga utongeye kumbona no ku murongo kubera akazi kenshi. Turungike mu buryo bwa contact nce ntera ndamwandikira. Ntiwazibitse mu telefone? Mm. Navuze ko zimpa mu buryo bwa contact nawe zimpaye ku gapapuro. Biragorana kabisa, ariko ntaco reka ndaziyandikira. Ariko ibintu ntwara umwanya munini, ntwara umwanya munini kuko hari igihe mutuma umuntu atabafasha kubera mama muko muramugora.
kuko urumva nk'ubu hariho umuntu aba afite izindi ngorane nyinshi, rero nkusabye no kumpa nimero ku gapapuro, wamfasha ukazishyira muri kontakiti ntubikore gusa. none ntacyo wigeze wandika muri kontakiti yawe mu by'ukuri? zari ziri muri telefone basi ntacyo zitume byaba ntacyo. zari ziri kwa agapapuro n'icyo mvuga reka ndazifashisha byo bwihuse kubera twari turiko turavugana. Igutangaza no kurushaho usanga ndazanditse nkazana nkandika izitari zo kuko ziba zitameze ntigasanga. oya nizo naje nazisoma zandika neza. ni 966 masisa katogentro Ni zingahe? zose hamwe Mm. ni Guteranya. ari 12. Zisome. ubwo ni 966 Mm. amasenkani amasisanseze nonantisisi atoventuro. Mm. yego Ugatangiza akamenyetso ko guteranya. niko gatangura ko guteranya. Uwo mugoroba yitwa nde? yitwa Ndayisenga Claudine. Mm. mukingozi nyavuka. Mm. yego Ndayisenga Claudine ko nimero ya nabuje yiwe itari kuri WhatsApp. iyi naguhaye niyo tuvuganira ko kuri WhatsApp. Nimero yampaye sindayibona kuri WhatsApp ariko kwe niyo mpamvu ndabasaba ko muzira mu buryo nka bwa contact. Ubwo reka tubigeze ngaha rero nta kundi, niyo mpamvu bo bikoze nabi. Ndayisenga Claudine nimero yampaye ntiziri kuri WhatsApp, cugenda uzira buzimpe mu buryo bwa contact. Hama kandi ndagushimire ubwo ikiganiro kigarukije ngaha nyene, ibisigaye ni hanyuma, ariko nta bukerebutso bivuzemo kuko ibintu byose nakwajije ntabyo banyishuye. Ikigo ntuzi izina ryacyo, umu manager w'ikigo ntawuzi, yewe nanamukontakita. Urafise nimero ziwe za telefone? uwo mu papa uwo yamurungitse hariya. yego ndazifise, reka zose ndazifurungikira mu buryo bwa contact. Urakoze. Iyo muje hano kudusaba ubufasha muze mugerageza mufate ibintu byose byankenerwa mushire ku murongo, kuko biradufasha ko dusha tugira ko nkaha ndazi ko wewe uca agenda rose inyishu mugabo murabona nimero mpaye ndazanditse ntiziduze mugabo araza kuzima usanga kenshi yihenze canke yazanditse nabi. Reka ndabashimire rero mwese mwakoze ko mwakoze ikiganiro, tugerageze turabe ko uyu mushiki wacu mwene wanyu nukuri pamwe ubuzima ndabona buragoye. usanga bavuyemo kabisa kuko Imana ni Imana mugabo atari Imana. Murabona ko yamaze igihe kinini, amaze igihe kinini mu buzima bubi. Aha rero ingorane yo kumara igihe kinini mu buzima nk'ubu, iyo ugeze gushaka kubuvamo ntibikunda kubera yuko baba baramaze kukwizizira. Murabona ukuntu ameze n'ukuri, asigaye ameze yonze rwose. Kera yari umuntu yuzuye, hano birabugaragara sinzi ko yari akiri inkumi canke yari akiri muto byibuze, ariko murabona ko kera yari avyibushe ugerageje kuraba, kandi yavuze ati ahubwo yari avyibushe no gusumba ngaha. kandi umuntu mwe ndamuzi, abantu barasa mugabo manyine, ariko ndabona ko umwana
kera niko mbonye iyi foto kumbure si kongera nkuru umunyengozi w'iwacu urumva shamwe numva umenga ndamuzi nyina ariko umugabo uko biri kose nibaza ko mubona namwe kuko kera yaravyibushe ubu byaracanganye kubera ubuzima bwa Saudiya murabona umuntu ngo ari guca amafaranga vraiment ukuntu asigaye ameze kweri mm? Mm? Birababaje nuko Imana imutabare kandi twizere ko bishobora kugenda neza hamwe n'Imana yaba yadutabaye bikagenda neza natwe turagerageza amezi anasigaye turabikora icyo hinduka Imana ibikora